abamenyereza batariko barishimira ibivuye canke ingingo ifashwe n'umuhagarikizi ariko ndababwira nti n'umumenyereza n'umuhagarikizi avuga ati ibintu byose ni jewe ndiko ndabibona umuntu aravuga ati wafise n'uturaze mu maso ikaba yabibonye neza cyane ariko ubona ko benshi batagiye baremeranywa bavuga bati yari penalty ariko niba hagarira imana mu kibuga twemera ivyo ariko ahagarikira umupira urabandanye rero ariya kwa nimero 17 nimero 13 ariya ariko barugaruye nimero 7 ku ruhande rwande akaba ariwe abakosa umupira urabandanya akaba ari ku ruhande rwa Fita bagiye gusubiza mu kibuga aho umuhagarikizi avuze ko habaye ikosa nimero zingahe ikaba ari kuzitanu bagiye ikaba yuko Yohana iryo kosa mbega arakora iki urukino rurabandanya ariko umugenzi waje kurevuga urukino ubona ko rudashushe cyane arateye ariya ari hande reka turabe nimero 7 ku mutwe arende nimero 10 kapiteni ariko yakuyemo neza nimero 3 yakuyemo neza cyane ikosa ribaye hariya umuhagarikizi nawe akavuga ati nakubonye umupira w'amaguru nta kwicana umupira w'amaguru ni buke akaba ari kapiteni wa Pepiniere agiye kuzuza mu kibuga akaba awuhanye arateye umupira muremure hariya aragiye nimero 10 ariko aragiye gaje koze ikosa ariko hariya nibaki ibintu cyane ariko umunyegari gusa twibutsa ko zinangira kuzukuri zateguwe na Fita barabona ko umugwi wabaye wa mbere gerageza kugenda umwenyura nubwo bagenzi babo batatsinze ariko byari ibintu bihimbaye kandi amakosa bakoze bagiye bayabona hanyuma no kugenda bakosora mwene birigisha imigwi cyane cyane ino y'abakiri bato bituma agenda yiyubaka akamenya aho amakosa agiye ayakorera ndetse akagenda agira ibyo akosora tubutse rege n'imigwi yagiye itsindana mugwi match ya mbere yahujije umugwi wa Fita Academy bakaba banganije n'umugwi wa Grenoir usa ku bundi urukino rwa kabiri rwahuje Grenoir ndetse n'umugwi wa Pepiniere za kubatsinda ibitsindo 2-1 urukino rwa gatatu reje guhuza rero n'umugwi wa Fita Academy watanye mutwe n'umugwi wa Pepiniere ndetse bakaza kunganya usa ku bundi bitumye umugwi wa Pepiniere ubu wa mbere ku manota 4 bari wa mbere ku manota 4 bakurikirwa n'umugwi wa Fita n'amanota 2 Grenoir ikabakurikira n'inota 1 nuko byashoboye kugenda nizera ko zari nkino nziza n'abakinyi ngira ngo bazishimiye ariko abakinyi tubasabe mbere na mbere mukomera amashi abantu bateguye zino nkino reka rero turindire twumve amajambo agiye gukurikira Monsieur Calais pour comme initiateur de ce jour ici et de Fita Academy. Le reste je vais dire en anglais et il va traduire pour moi. C'est vrai? Okay. So we are all here today because sport brings people together. Tuko hapa leo pamoja kwa sababu sport ndio inaleta watu pamoja. Europe and Africa have come together. Europe na Afrika tumekuja pamoja. Germany and Kenya, Burundi have also come together. Germany, Kenya, Burundi tumekuja pamoja. Education and sport also belong together. Mafunzo ya shule na michezo yote yanahusika pamoja. Sport educates the body and philosophy educates the mind. That means sport inatengeneza akili na mwili, mwili Kiswahili kigumu bwana. Na yengine nasema nini? So we are all here today. Masomo inaelewesha watoto wetu. So together, Eurasia Institute and Fita Academy are working together to give
the kids of this wonderful country some new opportunities. So maana yake Oro Asia na Fita Academy Burundi tunafanya kazi pamoja angalau kuleta maisha ya watoto wetu Burundi kuwa na maisha bora ya usoni. Whether it be opportunities like this to have a good competition together, to take part in soccer training in Germany, or to have higher education in Germany, all of these opportunities have been presented today. Hii nafasi nimepata watoto wetu wa Burundi kwa upande wa masomo na upande wa mpira, labda kutapata wawili watatu wanaenda kucheza mpira wa Ulaya, ama kutapata wawili watatu wanaenda kufanya kusoma Ulaya kule Ujerumani. So my friend Caleb, he's doing a great job here. We got to know each other through football, and we are looking forward to developing this mission together in Burundi. And thank you, all of you, for being great hosts. Thank you to this school, beautiful country, beautiful people. Thank you very much. Na nashukuru sana, anasema mimi Caleb amenisave kidogo kazi nafanya Burundi na nyinyi wa Burundi. Amesema Warundi ni watu wazuri sana, amependa hii nchi, ni nchi nzuri sana, na amenijulia kwa jinsi ya mpira. Nilikuwa nacheza mpira kule Ujerumani na coach ma junior kule Ujerumani, watoto wadogo, na nimekuwa nikifanya kazi ya coaching tangu miaka 10 Ujerumani. Ndio maana nimesema sasa rudi nyumbani, leta mpira kwa watoto wa nyumbani. Amwashukuru sana and is happy to be in Burundi. Asante sana. Babashimira babwira ati ikindi twamenyesha nuko rino higanwa no mu mwaka uza rizoba nko nyene ihiganwa ubona ko ari higanwa giza cyane, ariko twizera ko rizoba ryagutse gusumba, harimo imigwi myinshi. Turizera yuko n'amakipe twavuga ngo ashobora kuzoba ari menshi, tubone ihiganwa koko ihiganwa rikwiye kandi ririmo amakipe menshi ryagutse. Akaba ari urupapuro Gustave arana ko ariko arasinya n'umumenyereza wa Grenoble. Akaba ari urupapuro rwemeza yuko bakinye rino higanwa, mu Gifaransa bakunze kwita certificat de participation. Nako riko barasinya, yaba urongoye Fita Talent Academy, yaba urongoye Eurasia bifatanije ibikorwa nyine Academy ya Fita ni ST yo mu gihugu cy'Ubudagi. Mwakomera amashyi n'abamenyereza. Kamera amashyi cyane umenyereza kipe naona ko afise kazi. Umukinyi nawe ubona ko nimero 10 mu mugongo yambaye numwe mu bana nawe yitwaye neza cyane, nawe numwe mu bana twabonye yuko afise kazoza gakomeye cyane. Mukomera amashyi na ekipe ya Fita Academy. bakaba babaye bakabiri bakurikiye umugwi wa Pepiniere ku manota 2, mu gihe umugwi wa Pepiniere watsindiye amanota 4, watsinze urukino rumwe ndetse unganya n'urundi, mu gihe umugwi wa gatatu waregera nawe twagiye tubivuga. Akanya rero kano kanya tubanze duhamagare umumenyereza wa Pepiniere Alexis nawe abandishike hano yari yagiye avuga ko yavuye muri azanye inkoni ngo ni fimbo yo gukubita, akaba yarabikoze. abona yuko yavuye kabisa abikora na ekipe yiwe ibikora, avuga ati igikombe cy'uyu munsi ndagitahukanye. Alex nawe abonye yuko rimwe na rimwe
atagenda yumvikana n'abahagarikizi abahagarikizi batagiye hari utuntu tumwe ariko ibyo bibona ko bamenyereza nyine bafite ishaka ntaguma hamwe aba yifuza ko mu gutsinda ngira ngo banabibonye rimwe bigeze no kumwuriza mu bafana mushimire cyane mu mukomera amashyi mumenyereza Alex urabona ko bimwe mu bantu biyumva arumva ko umugwi wiwe ko buri kosa ukwamo uratsinda kandi n'ibyo aba yagerageje gukora mukomera amashyi cyane ubona yuko abakinnyi ba pepiniyeri baryohe cyane biboneka umwuka mwiza urabona asanzwe uri muri ino hari ikintu barindiriye ubu rero navuga ko ni kakanya yari muri defense myugariro bitagaye arakomeye cyane naho ubona yuko ni umwe muri mu cyongereza bavuga ngo future akaba amuhaye igikombe amashyi menshi iyo rero ni Academy Pepiniere ishoboye gutahukana kino gikombe kikaba cyari kibaye ku nshuro yacu ya mbere kiri gutahukana biragejeje cyane rwose abakinnyi nabo tubasaba kutubaza cyane rwose mucyo muza mufate ibibanza ngaha ahanye hamwe n'aba muri mu bateguye izi nkino zabereye ngaha kuri iki kibuga cya NS ngo tubwira Vita International Academy icyo ari cyo n'imigambi mufise. Ego iri shyirahamwe ryacu association Vita Burundi Academy no kugira ngo duteze imbere ugwaruka cyane cyane ducimikiye muri programme iri mu bice bitatu. Igice cya mbere kikaba ari cyo kubashira hamwe mu associatif, icya kabiri kikaba ari cyo kugira ivy'inkino yaba football cyangwa izindi nkino, hanyuma icya gatatu kikaba ari kijanye n'indero n'ubumenyi education. Naco gituma mubona abadushigikiye muri iri shyirahamwe ryacu baje kugira ngo berekane ukuntu bashoboye gufasha urwaruka rushobora kuja kwiga cyane cyane mu Budagi, ibikenewe ivyo borohereza bazoca muri Vita kugira ngo tunoganze ico gice kiri muri iyo programme yacu. Urwaruka muheza mufasha muri izi nkino n'urwaruka rungana gute? Urwaruka rwiga gusa cyangwa n'urwaruka rutiga rurimo? Urwaruka turiho turafashanya muri iyi minsi, turacari mu ntango twebwe kuko twabaronse urupapuro twemera gukora ku mugaragaro mu kwezi kw'icumi. Turacafise abana bo kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 17, 16, bakaba bagira abo tumaze kuronka bagira mu 50, ariko tuzobandanya bivanye n'uburyo kuko urondeye abanyeshuri benshi ucurondera n'abigisha benshi n'uburyo bwinshi bwo gukoresha, ivyo byose tuzobishikako. Hanyuma tukaba tutaraba gusa abana biga n'abatiga turabafasha, mugabo mu ntumbero yacu abana twasanze batiga baho twasanze ari abo mwibarabara, mu kwezi kw'icenda dufise intumbero yo guca tubashira mu ishuri kugira ngo nabo bige baronke ubumenyi, kuko udafise ubumenyi n'ivyo wiga tusanga ataho bifatiye. Mbega kugira umwana ashobore kuja kwimenyereza mu Budagi hasabwa iki, bigenda gute mu mutora gute? Mu bisanzwe ivyo kuja kwimenyereza mu Budagi bizoza bikorwa n'abahinga bavuye mu Budagi nyene, bakaza bakaraba yuko twakurikije programme y'umupira wabo ukuntu bawukina, ko bazokwigisha n'abamenyereza kugira ngo turabe ko tuja ku rugero rwabo, hanyuma bace baza rero barabe mu bana bakoresheje bibajije kuvyo ubuhinga batanze, hanyuma babonye ubishoboye abari we bacaze tuzobigira ngo turunike kanaka na kanaka oya. Mugabo mu vyo kwiga n'umuntu wese avyishakiye, ivyo kuja kwiga by'amashuri asanzwe ya kaminuza ni umuntu wese abishatse azoca muri Vita
hama bahereze bamushikamire dosiye muri Eurasia Institute, hanyuma baheze bamurungike gukora amashuri y'imyuga. Fita twoyita nka akademi ya football, tufita twoyita association ifise muri programme yayo igisata umugambi wa sport. None twofatanya gute Fita na Eurasia dufatanya Fita na Eurasia kubera aba Eurasia barakunda cyane ibintu by'umupira w'amaguru, bahora batenegura nihiganwa n'igice cyitwa soccer camp, no kuvuga ko bafata abana hajya muci turi mu buruhuko, babona bafise amatara yo gukina, babona bafise ubuhinga bwo gukina umupira w'amaguru, bakabamaza nk'ukwezi babashize hamwe, babatora mu bihugu byinshi bitandukanye hirya no hino, kugira ngo barabe yuko boba abakinyi bashoboye kugenda gukina muri ajya yandi mashure y'umupira w'amaguru wo mu Budage. Urumva rero barafasha no mu gisata cy'umupira w'amaguru, natwe twahereye mu gisata cy'umupira w'amaguru muri izi nkino, kuko tuzokwagura tuje no mu zindi nkino. Hanyuma rero ubu twebwe nitwo kwita ngo Fita ngo ni football gusa, oya si football gusa, tuzokwagura tuje no mu zindi nkino za volleyball, basketball.